bakunzi mudukurikirana kuri televiziyo yacu IKIRARO TV, twongere tubahe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mutumbereye. Murikubona Murerwa Zenon abashikiriza ikiganiro. Ubushize twari twarabiye hamwe ingene hano mu Burundi bishoboka yuko dushobora kuronka ico twita or noir, ariyo petrole. Tukaba twoshobora kuyironka twihinguye mu bucafu, poubelle canke eau de toilette. Uno munsi naho reka dusubire turabe ubundi buhinga bingene twashobora kuronka iyo bita or blanc. Or blanc ayo nayo akaba ari amata ava mu giti. Murazi hano bacu turafise ibiti bimwe bivamwo amata, nk'igiti citwa umukoni, igikobekobe canke ikivumuvumu. Ngira ni navyo biti bahora bahiguramwo impuzu abatama bacu ba kera. Rero murabona ico giti gikomerekeje kivamwo amazi asa n'amata. Ayo mata rero niyo bita or blanc, bayita or blanc kubera iki? Kubera bayahingura mu bintu bikomeye cyane. Nkuko ndakunda kuvuga, reka uno munsi naho turabire hamwe ingene twashobora kuronka or blanc. Uvuze or blanc ni kuvuga ni amata ava mu giti. Igiti kimwe citwa HEVEA. Ayo mata bakaca baheza bakayahinguramo caoutchouc. Caoutchouc nayo ikaba ariyo ivamwo ihingurwamwo amapine agendeshwa n'izi modokari mora tugenderamwo, zigendeshwa amapikipiki, ikinga, imodokari zitandukanye, imashini zimba ibarabara, murazibona, indege. Camuraba rero ibihugu vyose bifise amamodokari bigenderako ayo mapine zigendesha, akaba akozwe muri ya mata ava mu giti citwa HEVEA. Rero bituma rero baca bayita or blanc kubera amapine murabona ko ari ubundi butari bukomeye cyane, bukenewe cyane mu buzima. Rero ndiko ndavuga kino giti kandi wacu sinzi ko twaba tugifise. Tugerageje kuraba ibiti dufise, turafise igiti citwa umukoni, citwa igihahe kiravamwo amata, igiti citwa igikobekobe canke ikivumuvumu. N'ibindi biti turabifise vyinshi bivamwo amata, ariko n'abazungu barerekana neza yuko hari ibindi biti bivamwo bitanga ajya amata mugabo atavamwo, adafise karite nziza yo kugira ngo avemwo caoutchouc. Igiti rero babonye kimeze neza gishobora kuvamwo caoutchouc gishobora gukoreshwa ni HEVEA. Kumwe rero navuga ni Leta zacu zirakwiye gukora imigambi yerekeye guhingura ubucafu bakabuhinguramo petrole canke ibindi, bakabuhinguramo petrole, carburant. Naha reka nongere mbwire Leta yacu, abarongoye Leta, iyi video iramutse bashikiye bagira ico bavyumvireko. Ibi nabibonye mu yindi video yo kuri ya chaîne navuga yitwa c'est pas sorcier. Barerekana neza ingene ico giti ari igiti gihambaye cyane. Hama baratubwira yuko ico giti bwa mbere na mbere amamoko yaco kiva mu gihugu ca Brazil. Hama kandi bobo bagitoye kuva kera, babonye akamaro kacu kuva kera. Batubwira ko guhera mu myaka y'1770 abanyagihugu babo basanzwe bari bamaze gutangura kuza baragikoresha, bakagikoresha mu ajya amata, bakayakoresha mu gukora impuzu, mu gutuma impuzu zabo zikomera. Mu gico gihe ntibari bwakora ibintu bagendera ko bakora amapine, ariko barabona neza ko ayo mata ashobora kugira icyo akoze. Nico kimwe naho iwacu muravye bijya biti bifise amata, biva amata uronze bikomerekeje, urabona ko ari ikintu kigumye. Turimisha twara dukoresha ajya amata y'umukoni mu gufatanya impapuro mu ikaye ziko ziravamo, ugashirako cyangwa ugomba kwafisha nk'ikintu usize kuba ko kacumba kakwiruka, ukabona ko ari ikintu ibintu bifata ibintu mengo ni colle. Nabijya nk'igihe abantu bashobora kubigira ko ubushakashatsi, turabona ko bashobora kugira ikivamwo naho nyene. Rero nkuko nabivuze muri video ya mbere, reka mpamagarire Leta yacu, abarongoye Leta yacu bagire ico bakoze kuri kino giti. Nimba kino giti hano iwacu atakiriho,
ndasaba yuko borondera imbuto zacu nk'uko abandi babigize mu bisanzwe mu bushakashatsi batwereka yuko abo muri Brazil, abantu muri Brazil ntibari bamenye akamaro ka HEVEA cyane, ariko bari bamaze kuza barakoresha ry'amata, ayo mazi ava muri ico giti bakoresha mu bintu bikeya nyene bakeneye mu buzima. Ariko abongereza bamaze kuvumbura ico giti yuko kibayo kandi bakabona ko ico giti ari ngirakamaro, baciye batuma ko imbuto z'ico giti citwa HEVEA barazijana, imbuto nyinshi cyane zika nk'amatoni nk'ibiro nka bingahe, barazijana mu Bwongereza, baragira ubushakashatsi bwimbitse, baca barazitera barazimeza, babona zirameze, ariko baca babona environnement yaho ntimeze neza nk'iyo muri Brazil, baca barazitransfera bazirungika mu bakoloni babo mu gihugu kimwe cyitwa Ubuhindi yari koloni y'Abongereza. Baca basanga rero hariyo klima nziza cyo kimwe niyo muri Brazil, zisha ziramera, barazitera ku bwinshi, hama baca baza baragira avec la colonisation, bashira y'abanyagihugu babikurikirana, babikorera ivyo biti, hama mu nyuma bakabikomeretsa, abajeje kubikomeretsa babita les seigneurs, bakabikomeretsa bakaca baza bararokeya bakira ayo mata. Inyuma y'imisi ine ayo mata uri kurayakira aca acika ikintu kimeze nk'umutsima, hama bagaheza bakayegeranya byose bakajana muri industrie bagahingura, niyo baca bakuramo ya caoutchouc. Rero tuvuga ko ari ikintu gikomeye cyane, caoutchouc bahinguramo amapine imodoka zigenderako, canke izi plastique zimwe canke ugasanga baranayikoresheje mu plastique canke mu bindi bintu, mu mpuzu. Izi mpuzu ubona usanga tuvuga ngo zirimo polyester, ziba zirimo caoutchouc, zituma impuzu zitaba fuwase byoroshe, ngira imipfunyu myinshi. Ni ikintu gikomeye cyane, bagije abantu bafite mu modokari bakubwira igiciro cy'ipine, urabona ko ari ikintu gizimbe cyane. Rero kuba tuzikoresha hano iwacu tukaca dusanga ivyo ipine rihingurwamo twoshobora kubitera hano iwacu, hama natwe tukavyihingurira, canke nubwo twuba tudahinguye iyo caoutchouc hano iwacu, ko dufise ibintu bike dushora hanze igihugu. Hano mu gihugu dufise ibintu bike cyane dushora, hambavu y'icayi n'ikawa, turakeneye ibindi bintu dushobora gushora bituzanira amafaranga agaciro. Ni kuvuga rero nk'igihe Leta yacu yovyumvira, abategetsi bacu bovyumvira, bakagira ubushakashatsi bakaduhigira izi mbuto tukazitera hano iwacu, kuko turavye muri video imwe nabonye batwereka ko muri Brazil hariyo terre rouge, hano mu Burundi natwe turayifise. Isi tubayeho hano mu Burundi ni terre rouge, mbere en Afrique ahantu henshi bafise terre rouge. Bimvikana yuko ico giti gishobora kuhaba. Turasaba rero yuko bishobotse ko Leta yoturonderera izo mbuto, ko abajejwe uburimyi bakazigira ko ubushakashatsi bakaraba ko zishobora kumera hano iwacu, hanyuma bagatanga itegeko zo gutera ivyo biti mu gihugu cose, hama tukeza tukaza turimbura iyo caoutchouc bayita latex. Bwa mbere akivamo ayo mata akiva mu giti tuyita latex tukayakira ari nyinshi, tukayimbura ari nyinshi, hama gutyo bikunze ko bayihingurira hano iwacu byoba vyiza, tukayihingurira hano iwacu amapine tukayihingurira, canke bidakunze tukashora iyo latex hanze, data kandi nta kibazo. Ariko amapine ntagire kutuzimba gusa, muga atakintu kimwe dutereramo cy'ukungene dushobora kuyaronka tumenyene. Reka muri description y'iyi video ndaza kubashiriramo link yerekana neza ivyerekeye igiti ca HEVEA, ingene bagitera, ingene bimbura latex, n'ingene baheza bagahinguramo caoutchouc. Caoutchouc ari nayo isizi ikavamo amapine canke igafasha mu gukora plastique. Muri bijya bikoze imodokari hariya ku moteri y'abapira bacomeka myinshi irimo caoutchouc hamwe na plastique. Rero sabe umuntu wese ashobora kuba abonye iyi video nayo akumva irafise imunguye, canke akabona arafise washobora kwirungikira umutegetsi ashobora kumwishimviro, ayimurungikire muyisangiza abagenzi benshi bayumve, hama gutyo ejo canke ejo Leta yacu ituronderere izi mbuto z'igiti citwa HEVEA
uravye ku mafoto womengo ni kivumuvumu ariko ntibatwereka neza ko mu Burundi kiriho aho berekana muri Afrika berekana ibihugu bike cyane itewemo nk'igihe twoyijukira cyane tugasanga turayiteye tugasanga irahabaye hama tukimbura urumva ko igihugu coba kiriko kiratera imbere. Reka rero tubashimiye cyane muri mwakurikiye ino video yacu ukaba uri mushasha twongeye tugusabe kandi subscribe kugira ngo ibiganiro dushikiriza kuri iyi televiziyo yacu IKIRARO BETV byamwe gushikira mu wa mbere. Tugusabe kandi ukande no kuri runo rukumu ruraba hejuru navyo biradufasha cyane, hanyuma usangize n'iyi video bagenzi bawe bose bashoboka. Imana ibahezagire naho utaha.